cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka ku izina rya buramatari w'intara ya Ngozi naje serukira ko yafatiriwe n'iyindi mirimo no ku izina rya jewe nyene twagomba tubaha ikaze ngaha mu ntara ya Ngozi muri rusangi by'umwihariko ngaha muri komine ya Gashikanwa tubamenyesha yuko nyakubahwa akanya kose mu mara ngaha mwotekana kuko intara ya Ngozi amahoro n'umutekano birasasagaye abenegihugu murababona naho banyagiwe barakeye mu maso bari ku kivi nukuri twese ngaha haratekanye tubaha ikaze rero mugubwe neza maze cese abenegihugu bari ngaha mu mwanya tuze tumwakira aheze adutekururire ku gaseke yaje adutekereye mugabo sinorangiza tutamukengurukiye cane atatinye imvura yemeye akayimena mugabo aravuga ati no munsi nandi ntegerezwa kwishikira mu benegihugu ba komine ya Gashikanwa nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka turashimye turakengurutse kuko mutakanzwe n'imvura ariko mukaza mukadufashira ibikorwa turabaha ikaze rero n'undi munsi imana ibandanye bazigama ibashoboze mu byo bujejwe byose mbere nimara gusubira inyuma muze gushika amahoro murakoze imana ibahezagire. Ngozi yoye abenegihugu bo mu Gashikanwa turi ku kivi murakoze mwikomera amashi. Ego nyakubahwa muyobozi mwishikira mu biro vya nyakubahwa buramatari w'ino ntara nziza ya Ngozi, nyakubahwa mustanteri w'ino komine nziza ya Gashikanwa, nyakubahwa murongoye iyi kambi ya Ngozi ndayizi kuko nanje narize ngaha kuri Don Bosco nabonye n'urongoye igipolisi ngaha mu ntara namwebwe mwese murongoye ubuvuzi bunyuranye haba ngaha muri komine ya Gashikanwa no mu ntara ya Ngozi. Bene gihugu mwese mwebwe mujeje umutekano wamenyesha amakuru tugira amahoro tugira amahoro dusangwa amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Kuri uno munsi uri hejuru imana yabikoze turasubiye kugaruka ngaha muri ntara ya Ngozi nziza ndetse tukaba turi ngaha mu Gashikanwa aho twaje turungitswe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. We yabonye ko indongozi nkuru mu gihugu buri wa gatandatu zova Bujumbura iyo ziri canke Igitega zikaza kwifatanya n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere rusange. No rero nico gituma turi ngaha twaje ngaha muri komine ya Gashikanwa iri mu ntara ya Ngozi kugira ngo twirabire ingene muri ku kivi. Ico dushimye rero dusanze abene gihugu bo muri komine ya Gashikanwa bari ku kivi. Dusanze abene gihugu bo muri komine ya Gashikanwa badatangwa n'imvura ntibakangwa n'imvura kugira ngo baze mu bikorwa vy'iterambere rusange. Mwikomera amashimeshi cyane. Turabakeje rero ku ntambwe dusanze mugezeko, turabashimiye cyane, turakeje indongozi zanyu, mustanteri wanyu, abene gihugu bo mu Gashikanwa ntibajya umunwa nabangishika baranyongorera bati dufite mustanteri dukunda cyane ariko kivi kandi adukunda mu mukomera amashimeshi nawe. Birahimbaye iyo ugendeye ikomini ugendeye intara ugasanga indongozi nabo zirongoye bafatanye mu nda. Ivyo rero bituma ryahangiro umukuru w'igihugu yiha asigikiwe na twebwe twese abarundi ko igihugu cacu mu 2040 coba ari igihugu cigaba kikigaburira, muri 2060 kikaba igihugu giteye imbere. Nankeka abane gihugu mufatanye mu nda mugashigikirana mugakundana ivy'amoko mugashira ku ruhande ivy'imigambwe mugashira pemeni mukarazwa ishinga no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Nankeka iryo hangiro tutarishikako. Ikindi gituma dushobora gushika kuri iryo hangiro nugo rukundo
rubafatanya n'indongozi zanyu. Abarongoye intwaro duhereye ku mutumba, muri komine, mu ntara, bakumva yuko bafise ibanga baragijwe bahawe n'Imana ndetse n'igihugu kugira ngo batunganirize neza abo bajejwe. Birinde kubagora, birinde kubasaba ibiturire, birinde kubajuragiza. Barazwe ishinga nuko babona ko umwene gihugu avyutse akaja ku kivi bakamuha impanuro bakamuha intumbero. Ibi rero turabibona ngaho mu gashikanwa, turavye ivyo muri ko murarangura. Bantembereje ngaha, murabona iyi sare muri ko muri yubakira mu maboko yanyu. Iyi sare ni gwanyu. Iyi sare izobafasha mu manza muzoza muragira, mu manama muzoza muragira, ndetse n'indongozi nkuru zize mu manama mu marotrete ngaha mu gashikanwa. Iriho ni terambere. Ikindi bene gihugu banyeretse, bambwiye yuko ngaha muri komine ya Gashikanwa amakoperative arayambere. Ni ikintu gihambaye gukorera hamwe. Amakoperative n'aya kera, mubandanye muja hamwe, musanteri n'abamufasha babaha intumbero kugira ngo ejo umwene gihugu ntagire umwene gihugu asigara inyuma. Kuko mukoreye hamwe muri jana, muri 80, mukororera hamwe, mukarimira hamwe, ntibisa nuko wogenda kurima wenyene. Kuko iyo murimiye hamwe mwimbura byinshi. Iyo murimiye hamwe goronome bimworohera kubakurikirana. Murabe rero turetse mu makoperative n'abandi bose mwuje mufate intumbero yo gushira amatongo hamwe. Mushira amatongo hamwe mutavuga ngo itongo ry'iwanje riragiye. Umurundi n'itongo turazi ko barikunda. Mugabo mushira amatongo hamwe, hama murime imbuto imwe, hama mwimburire rimwe kugira mwimbure byinshi. Kandi umwe wese azokwimburiwe. Azokwimburiwe sikuvuga ngo itongo ufise rinini nguzoca uhomba. Murafatanya gusa kugira ngo wa mwavu ubonetse biborohere. Bene gihugu bo muri komine ya Gashikanwa, tugira tuje mu bihe bisozera umwaka. Turumva ko mukora neza n'umwimbu hari. Bonane yashitse, Noheli yashitse. Niduja rero nyabahururu ngo turashikiriye Noheli, ngo turashikiriye bonane, wa mwimbu twarondera uyu mwaka duce tuwurya iminsi 2. Dufungure tuziganya. Nivyo kugira umunsi mukuru ni vyiza, mugabo umenye yuko mu 12 guhera ukwambere kugatangura abanyeshuri bagasubira ku ishuri. No kuvuga yuko rero ntaworeka kwinezereza bikunda, mugabo mudasesaguye amatungo y'umuryango. Ahasigaye twimirije mu minsi mikeyi kuja mu gishingo c'amatora. Nimukanguke. Mu 2025 amatora azoba, mugabo siyo matora ya mbere tuzoba tugiyemo. Amatora azohera ubuzima bubandanye, indongozi zacu niho ziri. Mwebwe rero mubandanye muja ku kivi, imigambwe ikore, mugabo tuguma tuduza ikivi. Ahasigaye iki kishingo ni igishingo cyo gutera ibiti. Ibiti iyi mvura mubona iri kwiratunyagira, uyu n'umuhezagiro w'Imana. Murazi yo twayibuze ko tuca tugira ingorane. Rero bene gihugu, uyu mwaka nibaza ko abijejwe baziko baragira amatuta ngaha, mutera ibiti byinshi. Mucane cyane mutera ibiti bijanye n'indimo. Mu ndimo aho urimira uhatera amagereveriyo n'ibindi biti bizaba byatunganijwe. Mutere ibiti vy'ivyamwa, amavoka n'ibindi. Hama no ntara ya Ngozi murazi ko ari ntara yamyitunze igihugu, ndetse kimwe na Kayanza kubijanye n'igitegwa c'ikawa. Nivyo turakurikira, akariro karagabanutse. Ariko bene gihugu twebwe aho twageze ni wacu twarahirima, twize amashuri kubera iyo kawa. Rero nibaza ko mwogerageza ni kawa muyibungabunga hiri, muyisasire, muyishiture, kuko nizana amafaranga y'agaciro. Nahasigaye turakengurukiye ingene muri ko kivi, tubasaba kubandanya mwubaha indongozi zanyu, nazo zibubahirize,
tubasaba ko mwabandanya mugamburukira indongozi zanyu ntakagira umwenegihugu yitwara nabi nk'impene yo muci. Cyane cyane mu ngo mukundane, mu ngo mwirinde kuryana, mwirinde guharika, kuko mutanguye guharika imiryango ibisambutse. Tuvyara abo dushobora kurera, dushobora gukurikirana mu mashuri. Iryo niryo terambere, iryo niryo terambere. Twirinde ibyo byose byo dusamaza, twirinde amarigara. Aha ni kwikaburimbi, twirinde amarigara. Aho ushaka gusanga hari umwenegihugu ataje mu bikorwa rusange, ubu yagiye kurondera za karibu, yagiye kurondera ibindi, ubu ariko ariyononera. Indongozi rero abarabe, ntagire umuntu n'umwe adusubiza inyuma, ntagire umuntu n'umwe yotuma iyi komine yagashikanwa ihutara mu iterambere. Murakoze, Imana ibahezagira.